none bakubwiye yuko gukorera umugambwe bice bisigura yuko bica bi mu budahangarwa bw'uko nina akora ibyaha batazomana bazonkanya amavyi ni kirundi ukoze ibyaha nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko ivyo urabaho bizi haravuga ngo simbizi rero ngo ubu Abyo motifu nuko ngo babonye ngo yagiye ngo yakoranye n'umugambwe usanga kuzura akora amafuti imodoka na yakije nca muri sansinike henda guke ndabasanga ahantu mu kabari mwese amakofe ngenda mu bubare nywa ntariha ngo je ngo ndimponera kure sindiha kamera c'est pas comme ça barakunyara muhira havuyemo ijwi rimwe ryagiye muri ipro na y'umugore wanjye ryari rizwe narivuze bien avati ni ntagondwa yananiye urabyumva ibyo ntangorane ibyo narihevye mugana n'imvisa 3 kubera n'umugore wanjye impamvu yankanganiye ni kubera grand sere wiwe ariko aritoza aba député ba ipro yego Vyuka TV. Yes guys, hello bakunzi ba Vyuka TV, bakunzi ba Promotor ka misasi nyimura everyday video nkuko twabikoze. Uyu munsi kandi musikurikira nabazaniye wa muntu wanyu mukunda cyane nawe si ubundi ni Simbizi wa Semavumba. Umunyoni. AKA umunyoni. So uyu munsi rero nta birenze tuzavugana nawe ariko ni ibintu za kumubaza gusa bikeye gusa basi muza gutahura. Tumaze iminsi dufise ibibazo byinshi kuri we Simbizi wa Semavumba. Simbizi tumuzi muri music ariko no munsi Simbizi yigwa muri politique cyane mbega hoho yoba yamaze kubona yuko music tingiza bigatuma ajya muri politique cyangwa bimeze bite Merci kwanza kurabutsa abakunzi ba Vyuka Vyuka group of companies Vyuka group of companies so umuziki ni politique nyene how ko utavyumva rero ushaka kudusigurira je fait sinda ijambo politique je sinzi uko abantu baritahura ngabo reka ndarerondera ico je barisiguraga nabi uko nabanda vyumvira yuko ariko byo yabibeka je ndakunda gusoma cyane ni juste quelle est la définition de la politique dans une acceptation plus restrictive la politique au sens de politique d'un art politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représentativité entre les hommes et femmes de pouvoir et aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion. Ça, n'angorane. Okay. Urumva yuko ikintu cha politique hari nzabamwe ikintu cha pouvoir urumva harabamwe ububasha pouvoir muncamake n'ububasha nase gusigura ko n'igifaransa kirekire mugabo amaze kubamwe ikintu cyitwa ububasha uragenda usanga yuko même ni ahantu hose mu buzima ikintu cyitwa ububasha usanga ari ikintu gikenerwa cyane ndakeneye ububasha ndakeneye pouvoir ndakeneye nguvu rero hariho ingingo zimwe usanga zigomba gufatwa n'abantu bafise ububasha ababifitiye ububasha yego nurumva kugira ngaha ninjire ngaha muri Vyuka ngaha muri studio zanyu nuko habaye access yabifitiye ububasha mbana ko ari abanyepolitiki we kugira ube no munota uri mu journaliste uri umuntu ushobora kumuhoresha ikiganiro muri Vyuka ko ndibasa mbere udukoranye ikiganiro nuko hose wagiye uraca warufise abanyepolitike bahaguye nabari bafise ubasha urumva yuko ugiye kuraba neza ubuzima bwoza gusanga ari politiki mu gihe umuntu agenda akenera ikintu cyitwa ububasha rero tugiye rero muri sense y'abandi bantu ngene bakira politiki byo bagombye gutahura yego burya nako ndakurikirana ikiyago ariko uragirana n'inshuti nga ukora n'abadi bya football n'umuziki cyinziza cyane peut-être muri football babyinjiza kubera ababifitiye ububasha bavyitayeho yego sivyo n'abanyepolitiki namubona no munsi umupira uri gato witaweho nukwera abanyepolitiki abafise ububasha bwa politiki y'umupira urumva rero hariho rero yindi politiki y'umuziki kandi uzorabe gushikiranganje burabe by'umupira nubwo buraba n'ivy'imiziki
ko ari ministère de la culture sport etc bose n'ubwo bushikiranganje bumwe kandi ubwo bushikiranganje usanga ubu afise ububasha no munyepolitike yego cyane nivyo yibanza baba bariko bararonda agiye bariko bariyamamaza nivyo baba bariko bararonda baba bakeneye abantu bafata bwa bubasha baronka baronda ya pouvoir bwa bubasha za nguvu zo gufatira ingingo abantu ngo ziteze imbere rero iyo tubona yuko je nta muziki ndigera mvamo cyane mugabo ndagomba cyane kwiyegereza cyane politike y'umuziki kugira tubone ko abanyamuziki nabo twabona ejo kumva yuko umuziki uri hejuru cyane. Reka mvuge gato abafana bawe cyane ko imbe yuko umuntu mu yago wanza kwaza kubura bajya abantu biwe n'igiki bavuga n'iki bakuvugako. Uyu munsi ndiko ndabona ariho video wigize gupostinga ufise amafaranga amadolari menshi gose. Abafana benshi baki bavuga yuko ubushonje canke inzara mvize amadolari. Bavuze yuko benshi bavuga yuko ari inzara canke inzara ufise amadolari. Maji nje ndashikare yo igidolari jana rivunja kuri marché noire n'ibihumbi 7,700 ngaha. Twe turashira no kuri black market nankora. Ari abantu bahageze imbere ya media urumva ngo black market nangapi $100 ni ngapi? Okay, $100 kuri marché noire nangahe? Ni 720 je pense. Ça none ufise ngana kugenda nuko je nenda utwaye kubika kuri bank yabana wanda utwaye kuri black market yari inzara yarimo. Gusa benshi bavuga yuko wakamenya ushobora kubika amahera amadolari ngana kujya mu nzu. Bobby ashbe bivaga nenda yatwaye kuri bank. Bivana gahunda zawe. N'ibiguzi kuri yakoze iki? Amadolari bikwa kuri bank. Mu rugo se nta kantu ubukeneye. Oya kameme naho akantu ko sinokeregana mu rudondo ndakoresha amarundi. Nta kintu nakimwe ugurira mu rundi madolari. Ndakubwira urashaka kuba ufise ni dolari miliyoni w'idolari ukarara inzara. Ahanyene nozanga muri vyuka nje gukora ama service ya photography cyangwa nje kwimwesha nje kwikoresha ubu noza ni dolari bonyakira. Oya ni bonyakira. Tuvugisha ukuri. Bigoye. Tuvugisha ukuri. Ndaje muri vyuka. Ndaje hajya ni mu nkore mu mutwe. Yego cyane. Sivyo? Sinabanye mufise saro hajya. Urisura yuko ndabahaye dolari ko bongarura. Ko bonajakira. Bobe bivana hano ariko. Ndakubwite ahanyene. Aha mu buru ndiko ndago example yonganye. Wapi siko bimeze. Gusa ndakubagije. Ni nakubwira rero nta dolari nokoresha mu nzu. Niyo mpamvu dolari yuko muri banki. Nenga mu Burundi nahantu namwe batakoresha dolari burya. Ngo amwe ngaha mu Burundi. Nahabawe wikoresha iki ndagwa example simple ahanyene ngaha. Ejo nzi ni dolari ati mfotora. Ndariguhora abe kujakira. Uruvanga bya. Mbwiye ati zana amarundi. Nta dolari rikora mu Burundi n'undi akora amarundi. Bamaga brass. Uragenda urire bus. Uri dolari ndabe ko bakugarura. Ndabe ko banayakira. Ahubwo cyagwa n'igiti. Urabiye ngo babona nafungwa ko idolari nturibikamo urahitemera narwaye. Idolari bikwa he? Muri bank. Aho ni sawa. So okay, reka tugende. Niyo mpamvu nabo nuwiya aritwaye kuri black market atari birangira aritwaye muri bank nuko bayagusanganya ko bagukanya amavya. Aha. Aragukanda kabisa. Okay, simbizi. Bese rero baci bavuga yuko ayo mafaranga uko warakuye kiyagiye mu myamamazo. Twakubonye kenshi mu myamamazo. Ntari ngora none. Okay, tushaka tumenye. Simbizi yoba yarijanye mu bijya bintu canke yoba yarandikiwe nk'ikete kugenda yamamaze. Cyabimeze bite? Je nabivuze kuva kare ko nzokwijana mu myamamazo. Ariko benshi bibaza yuko hakanu winjije mu bijya buryo. Le fait que uri kurabimbaza ngani n'ikintu mba ninjiki kuko hariho ikintu cyambere nari nkeneye hari ibinyoma byari bihari abantu bamwe babesha umugambwe uri bamajwi kandi bamwe bawiba jonote bamwe babiba amajwi toujours avuga ati rero abantu bamwe biba amajwi kwa d'abord je aussi nabigire njya mu myamaza ya David n'umunsi n'umwe 2025 n'imyamaza itaranatangura ndibaza ngo nakoze emission ayikoze kwa Starboy. Ego. Kwa Starboy no musi wa mbere. Nakora emission nambaye impuzu y'umugambwe Sene David. Impuzu iri kologo. Si impuzu y'umugambwe. Ni impuzu iri kologo niko wabaye impuzu yanse kuvyuka. Ego cyane. Ni mu musi nambaye impuzu iri kologo ya Sene David. Uramvaga brass. Nakora emission abantu kwabaye bwa mbere abantu bati none se ko mufise ubwoba. Umujama ndakora na emission Starboy mbona guma mwenyura nko kumengo nabayidemo. Agatura ni ibintu bisanzwe. Ndavuga ati nde kwanza je nshigikiye no mugamba.
Yego. urabyumva ku isi nzima iyo hageze igihe cy'amatora abantu buzi yuko bafise abantu bakurikirana abantu bafise fan base Yego. atari nga mu Burundi gusa abantu bahora batinya je naratanze position yiwanje ndavuga ati jewe nabanje abantu bazi ko banyemera je nabo turi kumwe kujya ba Jay-Z barababigira kujya ba Kanye West barababigira kujya 50 Cent babigira muri France barababigira sivyo muhehe mu Buganda barabigira mu Rwanda barabigira barabigira nanje nk'umu influencer wo mu Burundi afise fan base afise abantu bankurikirana ndavuga ati jewe nabanje tuzotora sene David kandi ko byage ubwo n'uburenganzira bwanje bwa sivyo ni nkuko ba Bface bavuze ati jewe nabanje tuzotore Diodone ntabafise baronse ubusa namba abantu 3 Mkombozi ari kumwe na Akese ari kumwe na Badobado n'abandi bari kumwe abantu nambari na Bidondo bose abantu 16000 bari bakanzwe najya ama views baronka ajya ama views nambwe ati abo turabasangiye wara bajya bati wara uzora nk'ama followers mbafise je kuri account yo wanjye ubuje kuri Facebook mfise 150 combien mille personnes unwagenda kuri aba followers nyine usanga nyine ari bari kwa Mkombozi usanga n'abakomanda usanga yamazina ramwe nyine rero je abanje baranyumviye gusumba uko babumviye bisiyo yuko nyene basumbije power oya jipa ndayifise braza nije tugenda gosha droite oya sukwemera jewe hari abantu bacavuga ati ngo uritoza je nta passion nimwe jewe nta kibanza na kimwe cya politique nkeneye je ndi mu artiste yitahuye ndukunyene ukunyene umbona tukiraho nyene urabyumva bro uri mu artiste kandi mu influencer kandi turakuze nk'umurapere mwiza cyane ako je ndi mu artiste ari complet ari byose akuri byose je ndi cyose sawa mugenzi wawe yari yamamaje Mkombozi wawe utamushiki kandi ndamushiki atari gutsinda je Mkombozi naramubwiye ati Mkombozi namuhaye possibilité zibiri soit rondera umugambo uja kunyegezamwo cyangwa usaba amajwi sende David nawe urumva bikunze barasaba wari gusaba nyine bati yo 40% byari bigoye vraiment nuko yari gusaba sende David igasaba abanywanyi bayo bamwe bibujumbura bigabira kuna sende David ni fisa abantu bo sende David n'umugambo upanze braza urazi hagiye yuko ntajya mu nzi wanyu mufise umuserukizwa sende David barahari munzi apana munzi wanyu mu rugo iwanyu barahari ari yo hajya arahari none hajya ko sende David ifise abaserukizi gushika no mungu dufate nko muhiri wacu je ndiyo ivyana byanje n'ibiswi by'inkwana biraga ndafise kubwira umugore ati mada urumva twebwe rero ngene gihari uze gutora Mkombozi sibyo kubera kiba gipanze sibyo kwara kuziraze ko ingo zose imunzu zose je nko muhera mfise amajwi nari mfise mu nzu nari mfise amajwi ane mfise umukozi imbonera kure umugore wanje ni umuporona umubone nagabonera kure nami asa amajwi anaye muhira havuyemo ijwi rimwe ryagiye muri prona y'umugore wanje ryari rizwe narivuze bien avati ni ntagondwa yananiye urabyumva ibyo ntangorane ibyo narihevye mugana nimvise 3 kubera n'umugore wanje impamvu yankanganiye ni kubera grand sere wiwe ariko aritoza aba député ba prona yego mugana urumva so umva yavuga ati none ngirene ati nukuruka imana n'amaraso yanje vraiment navuga ati ntacyo baze nta kundi mugabo urumva yuko iyo bataba mu grand sere wiwe nabo baronse ubusa ijwi yacu arizana byari tayari kuza yego urabyumva so Mkombozi rero jewe mu buzima mateka yiwanje nari narahiye ndarengwa yuko atajwi giwanje nzopfa nononye sishobora gutora umuntu atari butsinde yego kandi gutakaza umwanya vraiment none nze gusapotinga twese urazi ngene babita batsinzwe babita abakandida malheureux niko babita minje kwitwa malheureux vraiment kandi mu gihugu cy'umunyenga oya barangenda ahantu hose bari mu munyenga nze kwitwa malheureux braza simbizi uri mu influencer bakesha bakunze kuvuga yuko baciye ubwenge cyane kandi babona ibintu kure sivyo cyane byavugwa na Chimama na Moses yego sivyo ariko uno munsi atara contraire uno munsi murahabanye
Yego. sivyo uno musi manda yamatuka umugambwe akavuga nabi president sivyo uburenganzira kandi n'umuntu uburenganzira bwiwe kandi n'umuntu yakundaga yari kugushigikira ibyo byose wakora ariko uno musi umuntu akunda kugupinga yego so ni ikihe kintu ugaragaza abarundi kirekana yuko Chimamanda byakora vyose ko atari byo bigiye afise yani imicafu yamugiyemo niyo mpamvu twebwe iwacu dufise programme yo kumesa turamaze kuma dukoresha kumesa turakumesa rero iyo umuntu afise imyanda ni kujya nyene nko ku mpuzu iyo myanda turayimesa umuntu agaca sivyo rero ubucafu Chimamanda afise ni bukebuke komemera sende David Digishika ntiyashotse ikwira abarundi bose yaje bukebuke abantu bagenda barayitahura urumva rero abantu nkabagiye ba Chimamanda bafise imyanda ahantu ahakuru umuntu acashira inguvu cyane ni gukuza cyane esprit patriotique abantu umuntu akabakundisha cyane igihugu cyane bakamenya yuko igihugu ari impetso ariyo mpetso yacu ari umuvyeyi wacu sivyo kubona abanganye ntango nuko agwaye amahere iyo umwana w'imfura arakunda kujya akoresha ijambo y'imfura pane Jean umwana urazi ko abaye imfura akabaho n'imfura mbi yego rero iyo uri imfura nziza rero umbaye imfura nziza umungu umva ati ndakunda Burundi iyo umuvyeyi agwaye amahere ntuja ngaho kumwararaza ugacutora amamikro je mama ya mahere kagenda oya icyo ukora action hari abantu bibaza yuko kuvuga tok ari byo bikiza igihugu no nareje wese nayifise nanze gutokinga nkaguma mvuga mugaba qu'est-ce que j'ai fait j'ai agi jewe uko ama action yanje nibikogwa samajambo urabyumva ndibuka igihe bari ko baratera ubwoba abarundi ico nakoze navuye muhera njya kuri frontière ngenda kubereka ingene ama frontière y'u Burundi ngena hagati ego cyo nigikogwa mugabo nari kuza jewe ejo hari umunyarwanda hagati pe karaba kanyamwema kanyarwanda karankoreshe yari karantelefone kankubita ikiganiro uno munsi ejo karongera karantelefone hirya ejo kongera kandi karantelefone iwe misho sinibaza bakazoyipoza jewe ndakubwiye ati ingo ko kaje gafise ibintu baba bagapakiyemwo katakibaza yuko je namukonya front je namubwiye ati ngo kwegeranya aba influencer bose bo mu Rwanda aho bari je nkaza ndumwe je no bakubita ati kubera iki bo bazana ibinyoma je nkazana ukuri bo baragenda mu laboratoire bwabo bakarema ibinyoma nanje mvise ukuri ubu ntsinda je ushaka ufise ibinyoma igihumbi na ano kenke on influence gusomesha mu maje oya nibikuno nsomesha gute raga tipe mbwa nasenda kanabwira imisiki rahera mbwa twamuhungu ibiganiro bireke ntazo kwicira ubusa atwara abanyarwanda ndabazi batakubuza kwica ofata no kuna abanyarwanda batera ubwo umuntu sinzi kurayibona ntahora ko simbizi ngo by'imigambwe ngo hagiyemo ngo bazokwica nicwa nande niyo mpamvu ano ngamba message abaguma banyandikira we ntwasumba naka none bakubwiye yuko ukorera umugambwe bice bisigura yuko bica bi mu budangarwa bw'uko nena akora ivyaha batazomana bazonkanya amavyi ni kirundi ukoze ivyaha nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko ivyo urabaho bizi haravuga ngo simbizi rero ngo ubu abyo motifu nuko ngo babonye ngo yagiye ngo yakoranye n'umugambwe usanga nakuzura akora amafuti imodoka na yakije nca muri sansinike naguke ndabasanga ahantu mu kabari mwese amakofe ngenda mu bubare nkwa ntariha ngo je ngo ndimbonera kure sindiha kamera c'est pas comme ça barakunyara amategeko y'igihugu nta muntu umwe ari hejuru y'amategeko y'igihugu aho rero niho je abantu ndababwira ati pay attention namba ayo mazina yose uri kurambwira ko abo bambwira bose ngiye kubaza mu butungane sanga afise amadosi ego sivyo uwo wese arafise dossier nabica bisigura yuko kuba nagiye gushikikira umugambwe ko najewe kushikikira umugambwe hari cyamba nakoze bakaba nakora icyaha bazobimbaza naho bokinyikeka ko kubera amategeko arekurira utegeza guhana
oya bage amatohoza agomba kuba ubwo abi n'amategeko ibyo bisigwa rero icyo ukora gusa uraba ukagerageza kunyengesera kuyo yindi cyaha kumva nk'abantu nka je par exemple nkumva ndi sensible naho nokora akantu gato ukabimenya unyanka ukadumisha naho noba ntatanze ratio braza muhira niyo mpamvu usanga mba oblige kugenda kuyaranja nkafuma nzimbwa ngabo nkibana jenyene kuba adashobora kuba n'umubanyi kabona nk'urugore muhira mwijoro hari ibintu bituma abantu bahukana braza hari ibintu bita amabanga n'amabwirizwa yabubatse ngasanga nk'umugore ntakurikije amabwirizwa namutabikofi cyabitwara mugabo ugasanga umuco w'ikirundi afere niko zubakwa biguma iwacu mugabo rero kubera tuba tubana n'abaswahili cyane n'abantu banyanka ndomara twibera hariye bibera muri chambre nta n'umenya n'icaba amabanga aparana akurikiza amabanga n'amabwirizwa niko bade aho nyene simbiza akantu nyukije je kenshi na kenshi ngunda gufatira ku ma comment ya sivyo hari umufana yigize kubaza simbizi how kubera iki kuvurongora waciye ugabanya kariro bazi ko bwa mbere bakunda ku influence nk'ibintu for example haje nk'umu artist abarundi badashaka wacu bihombya byose bikaba uno musimbizi ni wa muntu atekereje cyane akivuga cyane barongora try now bimeze bite none umugore ndategeza gufungura urumva agenda mu binyungura gusa ubwa mbere none byakwinjiriza bigi bwa mbere hari bimwe twakora bo dufate nk'ibintu nakozemwo nagiyemwo vuga ati ibi si nk'ibi by'umugambwe gusapoti gushikira umugambwe ni n'uburenganzira bwanje navuga ati aba ni ibisi byunguka ubwo si benefice à long terme oya à long terme tusanga tuyirimwe umutekano amahoro turimwo umwidegemvye uko novuga uko nshaka nkashikiriza ivyumviro nje ko ndabibona biri mibwirizwa shingiro n'umugambwe uri ku butegetsi warizanya bene guturagemeza ibi ni je nifuza yuko byama pana ngo à long terme gusa hari abantu kashare kare warabayeho uzobaza babayeho mu bihe bya buyoya hari cyitwa umugambi w'amahoro none hari umugambi w'amahoro cyangwa amahoro tuyarimo urumva icyo umugambi w'amahoro yari à long terme ego sibyo none gashari ibindi none oya nakindi ibyo rero bya long terme mimisimo je ndaba kwanza ibiri ankuru namba nshobora kwiyumvira nka projeta nkavuga ati mu mezi 3 nzokora ibi hari gihe bitaba hari gihe wabaza ati none je nzorarahe urabyo mungu ndafise go projeta ndafise kwicara hamwe nka planning ibyo nzokora mu myaka 2-3 urabyo ubwa mbere ntibyaba niyo mpamvu rero ari ibintu bimwe ucuvuga je nka jewe ni muri iryo sense ibintu mba ndayibonamwo aravuga ati aba bantu bambesheje muri no situation ko oyi nitekani abana bo gusupporting bisigwa yuko simbizi ko yagabanya kariro ni byavuye aho nyene kugabanya kariro ni kubera nabonye abaririmbyi bacu batazi ibyo bakeneye batazi iyo bava niyo baje mitamwe kuvuga uti abasuno batakaza mu mwanya ko nanjye basanga abana karije intumbero vuga ati nzodiringa n'umuntu azi agaciro k'ibyo mbagomba gukora korazi yuko uribuka basatbi banyita ngo ndumusazi ndiko ndabereka ati uku surtout ari nibuka twapfuye show bakoze bagenda kuririmbira ku buntu show yari yateguwe na ari restaurant Beirut yabasani benshi gucana bifese yatutse abafana ngo ivyo bifana ngo bitaza gutura iyo concert yabaye yari mbisi ko batavyibuka neza yabaye muri fin 2022 mengo hama ku ntango za 2023 none cyangwa na affaire ivyunguka kubice gurumva je sikuvuga ngo umurongo nagabanije ro kumaze kurongora okay ahubwo hari abantu bari bazi ati simbizi ni yarongora azoca zima yarazimye oyapi acha hari no sina mpamvu babaje gutwa ngo azoca zima abandi nabo ngurumva ngo kwagiye ngo bya politike ngo itati injahe acha hari muranyanka muga muzoguma mugira iki mumbona ajya peti barandirimbye pe so simbizi Sadbi yarigize kuvuga yuko wasi wari umusazi kiniki kandi yasuye kubibwira undi mundi influencer kandi nabona yari mupeti wawe mwashikirana cyane kandi haro interview ya nyuma mwe kana gukorana
si wuni Tyler 6 ariko no munsi byitwa yuko yasaze ariko wowe mengo nta nubwo byitaho inde cyo kibazo cyane nyuma Tyler 6 yes Tyler 6 ntiyasaze aya Tyler 6 ahubwo yagiye mu bintu bimusumbya kime yagiye mu bintu bimusumbya kime hama acabura ingene yakira yagiye muri ni nk'ibi ndakubwira yuko jewe banyise umusazi ndiko ndabahanura hama nca nigira mu vyunguka Tyler nawe acabandanyirizaho atazi yuko ariko arakorera ku bantu bazomwita umusazi hama rero Tyler ntiyavyakira je mu kuvyakira kwanje nigire mu vyunguka ati okay pour le moment uzonkenera tuzoshira ibiharuro ku meza tuvugane tunegosie mushaka kwiki Brose unkene Tyler nawe rero saho yarari muri ya indi baza yuko umusani n'umurundi uzomuhanura akishira ku murongoro umva we basi wewe yashitse basi kuja muzanzira zawe wahoze urumva wewe je zamena razigiyemo nza gusanga abaririmbyi bacu baravise ikibazo bazi ivyo bifuza ntibazi ivyo bakeneye okay tuvyite ndabavako Tyler nawe acabajako ababwira ibikenewe wara basani bacu babibera mu vyifuzo hama ntibanamushimira ntibanamukengurukira ku vyo yakoze ntibagira iki acabura uko avyakira niyo mpamvu navuga ati yuko Tyler 6 sumusazi ntabwo akeneye gutwara kwa Rojanti kubera Tyler ari normal ahubwo akeneye kuja muri rehab muri rehabilitation connect nino si wacu hama aronka inyigisho disubira kumugarukana kandi Tyler ndazi rehab zo mugarukana ameze neza iyo mjama simbizi nukuri vraiment ndagushimiye kwanza ndagushimiye gose ama gira kajambo bwiye TV yacu kazi turacapambana pambana kabisa tubwira n'abantu batara following baze yene kubwinshi tu ama mubandanya kandi muza mutumira abantu mubabazanye n'ibintu bize of course bizabifasha entertainment nivyo bintu ko turagwanya cyane n'amavuna agenda bicishako thanks so much people of Vika TV tiri promoter na Simbizi wa muntu wacu wa muri legend wacu njye mta legend ko ndanamuba cyane yanamanuye kenshi kandi yarama ivyunka kenshi yanafashije kenshi ndavuga imbere y'atabujyajya thank you papa asante sana ciao guys Vyuka TV